Akenshi hari igihe tunanirwa kwishima ibihe turimwo canke kwishimira aho tugeze kubera ko turaba abandi tukabona umenga nibo bishimye kubera basuku canke bagaragara uko imbere y'amaso y'abantu canke kubera batunze ibi na biriya. Ariko uyu munsi kugira utahure rya jambo Bob Marley avuga ngo "Man can't buy happiness", ngo amafaranga ntagura umunezero. Reka nguhe urugero rwatangaje isi yose, abantu bose bakagwa mu kantu kw'ivyamamare ndetse by'abatunzi bapfuye biyahuye kubera kubura umunezero w'ubu buzima, atari uko bakenye canke atari uko babuze ico barya n'ico banywa n'ico bambara, ariko kubera ubuzima bwabacanze bahitamwo kwiya ku buzima. Kandi abenshi muri twebwe twibwira yuko kutanezerwa canke ingwara z'agahinda zifata indushi gusa zaruhijwe n'ubuzima. Bamwe ubuzima bwacanze ko aribwo twibwira yuko aribo ingwara z'agahinda canke umunabi no kutanezerwa bifata abo bantu batagira amafaranga canke badafise ibi na biriya. Ariko ibi bintu biratandukanye cane kuko mu mutima w'umuntu ni kure cane, hari ico twibesha. Rero nimba urindiriye ko uzokwishima ari uko ubonye amafaranga azokuzanira ivyishimo vyo ku mubiri no ku munwa, ariko amafaranga ntazokwigera kuzanira ivyishimo vyo mu mutima kuko mu mutima ni kure cane. Uyu mugabo ubona kuri ekra yawe yitwa Anthony Bourdain, yize ibijanye no guteka, aba icamamare, ni chef de cuisine yamamaye cane, yakoze ku bitangazamakuru bikomeye mw'isi nka CNN. Uyu mugabo akazi kiwe kwari kuguruka mu ndege muri business class, ava mu gihugu kimwe aja mu kindi, agiye gusa gutestinga ivyo kurya vyatetswe mu mahoteli kanaka akomeye mw'isi, ngo abumviye gusa ko bimeze neza, ko biryoshe, bifise akanovera. Hari abantu mukunda gutembera, abandi mukunda ivyo kurya, abandi nabo mugakunda amafaranga. Bivuze ngo uyu mugabo we yarabifise vyose uko ari bitatu. Ibaze kugendera mu ndege hafi ubuzima bwawe bwose, kurya ivyo ushaka ku buntu, hanyuma barangiza bakaguhemba ugatahana amafaranga. Ndazi namwe urose aka kazi wo kwibaza yuko umunezero w'isi wose ufise mu biganza, kubera yuko uvuga ati nta wundi muntu abaye hanezerewe nkanje kubera aka kazi mfise. Muri make uyu mugabo yarabayeho ubuzima bw'indoto za benshi aha mw'isi, buri kimwe umuntu yipfuza aha mw'isi uyu mugabo we yaragifise mu ntoke ziwe. Raba konte yiwe, uyu mugabo yari yibitseho imiliyoni 16 z'amadolari y'abanyamerika. Miliyoni 16 z'amadolari y'abanyamerika. Wewe uwo guha umuliyoni umwe w'amadolari yonyene yagusaza, wabona yuko isi yose ari yawe mu biganza. Ndavuga imiliyardi 7 z'amafaranga y'amarundi. Wabaho unezerewe kubera yuko urose umuliyoni umwe w'amadolari. Ibaze umuntu yarafise imiliyoni 16 kuri konte yiwe. Uyu mugabo uretse no kugira amafaranga, uyu mugabo yari umusitari, yarazwi cyane kubera yuko amahoteli akomeye mw'isi yose yaramuzi n'abantu bari bamuzi. Bivuze ngo yarazinanye n'ababosi n'abantu benshi, izina ryiwe ryari ryaramamaye. Ariko nuko itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2018 Anthony yasanzwe yapfuye yiyahuye, yimanitse mu cumba c'ihoteli aho yarari mu Bufaransa kubera ubuzima. Ukibaza ati ni gute umuhigwe canke umutunzi yiyahura kandi atari uko abuze amafaranga, ariko kubera kubura ivyishimo. Iri ni somo. Uyu nawe abenshi mushobora gusanga mumuzi cane kundusha, yitwa Robin Williams, umukomedian w'umunyamerika ukomeye cane. Niba ushaka kumenya umugabo, ja YouTube urabe zimwe muri video ziwe, yaratwenza kandi cane. Uyu kumubona kuri stage ari gutwenza abantu, wari kwibaza ko ari we muntu wa mbere yishimye aha mw'isi, anezerewe, abayeho ubuzima bwiza, agenda muri za private jet, ugasanga muri business class buri munsi
agenda gusetsa abakire bakamuha amafaranga. Ariko mu vy'ukuri uyu mugabo ntabwo yari yishimye canke ntabwo yari yishimiye ubuzima yari abayeho nubwo yari afise amafaranga. Uyu mugabo yari afise amafaranga angana n'imiliyoni 130 z'amadolari y'abanyamerika, miliyoni 130 z'amadolari y'abanyamerika. Uwo yaguha wewe worinda upfa utongeye gukora n'abazogukomoka ko bose, kuko aya mafaranga ateye ubwoba. Ariko nawe yapfuye yimanitse, yiyahuye ku itariki 11 ukwezi k'umunani 2014 imuhire iwe hariya i California. Iyi nkuru yatangaje abantu benshi bibaza ati ubuzima ni iki? Ubuzima bupanze gute umuntu w'umukire yiyahura kandi afise amafaranga? Ibaze gupfa wiyahuye inguvu bisaba, ariko kubera ubuzima ukumva wo kwiyahura ugapfa ukavaho kandi atari uko ubuze amafaranga. Iri naryo ni isomo. Uyu nawe ubona kuri ekra yawe yitwa Kate Spade, ni fashion designer, umunyamideli akomeye cyane w'icamamare, akora ibirato, amasakoshi, amabiju n'ibindi byinshi nk'ivyo. Mukobwa, umugabo azokugurira isakoshi y'iyi marke uzomenye ko ataguha ikintu ca fake kabisa. Hari umukobwa yemera kumarana indwi yose n'umugabo muri hoteli kugira ngo ashobore kuronka iyi marke y'isakoshi gusa. Uca wumva agaciro isakoshi ihagazeko. Nawe nagira urabe amafaranga uyu mugore yarabitse kuri banki yiwe canke yarafise kuri konte yiwe. Yarafise miliyoni 200 z'amadolari y'abanyamerika, miliyoni 200 z'amadolari y'abanyamerika. Aya mahera uriko yavuga hari igihe uba wumva umenga ni ibintu bitabaho, kubera yuko uyashize mw'aya mahera yacu y'amanyafrika uba ubona umenga ni ibiharuro bitagira iherezo, ariko uyu mugore yayibitseho. Uyu nawe yapfuye yimanitse ku itariki 5 ukwezi kwa gatandatu 2018, yariyahuye yiyakuye ubuzima. Nimba wibaza ko uzonezerwa ubaye umusitari canke ubonye amafaranga menshi, uribesha. Niwashaka amafaranga canke niwashika mu ivyo bihe uzogwa mu kantu, uzotangara cane uvuga ati ibi nivyo nari mpambi, kubera iki ingorane zidaheze kandi nari mviye kuronka ko ndose amafaranga byose bizoca bihera. Uyu Kate yari afise ibintu byose byari bikenewe, yari afise umugabo ndetse akagira n'umwana, ariko ibyo byose yabisize inyuma n'amafaranga yiwe yose yiya ku buzima kubera atamunezero yari afise mu buzima. Nagenda kubwira ikintu kimwe, amafaranga turondera sayashaka kuduha umunezero wo mu mutima. Amafaranga kenshi tuyarondera kugira duhe ivyubahiro, kugira ngo abantu batubone, kugira abantu batwubahe, kugira ngo abantu baduhe ijambo. Nayahandiho amafaranga ntibaze bakubesha amafaranga ntatanga ibyishimo. Ushobora kunezerwa kubera ko ufise amafaranga, abantu bakubaha, abantu bagukunda. Ni ukuvuga ngo amafaranga nico akora. Nubona umuntu ari mu modoka fime ku maso ariko arayitwara yipobuye akaboko yashize ku muryango idirisha, ntuze wibwire yuko umuntu yishimye cyane kukurusha, kubera yuko mu mutima w'umuntu ni kure. Mu mutima w'umuntu hariyo ikimanga kirekire umuntu nawe atanazi. Ubushakashatsi buvuga ko buri masegonda 40 umuntu umwe ku isi aba yiyahuye, umuntu umwe ku isi aba yiyatsa ubuzima. Kandi iyo uravye cyane abantu biyahura si abantu bo muri Afrika kandi aribo bakenye cyane, ahubwo abantu biyahura n'abantu bo muri ibyo bihugu biteye imbere, kuko arashobora gukora cyane agashika ku bintu yibaza ko bizomuha umunezero, ugasanga biriko bimutera depression. Amafaranga rimwe na rimwe hari igihe tuyashika ko ariko akatubera intambamyi agatuma twiya ku buzima. Mwakoze kumviriza ikiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift G, mubandanye mukora subscribe. Murakoze.